iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ikaze mwese kuri radiyo yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Waramutse Ejenitu yahereye kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Sudani ejo ku munsi wa mbere yavuze ko izohamagaza ambasaderi wayo i Addis Abeba muri Ethiopia mu mubonano n'inyuma y'aho igisirikare ca Ethiopia cagirijwe kwica abasirikari indwi ba Sudani hamwe n'umusivile umwe. Ethiopia yarahakanye ko ingabo zayo zabigizemwo uruhara, ivuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'imihari yitwaje ibigwanisho kandi ivuga ko yababajwe n'abahasize ubuzima. Icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri cariyongereye mu myaka iheze, haraba no gutana mu mitwe ku rubibe rwa Al-Fashaka ruri hafi y'intara ya Tigre ya Ethiopia. Umutegetsi mu gisirikare ca Sudan atashimye ko amazina yiwe amenyekana yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abo basirikare bishwe bari bafungiwe ku rubibe ruri hafi ya Al-Fashaka. Umushikiranganji wa Sudan ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ko buca ahamagaza ambasaderi wiwe muri Ethiopia mu mubonano. Uwo mushikiranganji avuga ko ambasaderi wa Ethiopia muri Sudani nawe azotumwa ko kugira abwirwe iyi nyifato igayitse y'igihugu ciwe. Ethiopia yahanuye Sudani kwirinda iciyumviro co kuja mu guhangana mu ntambara. Umukuru w'abasirikare muri Sudani Abdel Fattah al-Burhan ejo kuwa mbere yaragendeye ahiciwe abo basirikare i Al-Fashaka, acategeka abasirikare biwe guhagarika abantu bose binjira ku butaka bwa Sudani kubangamira umutekano w'abenegihugu biwe. Ayavuga kuri Afrika kandi umukuru wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika yaragaragaje umubabaro afise kubimukira b'Abanyafrika bakubagurwa iyo bariko baragerageza kujabuka muri Espagne baciye muri Maroc. Ni nyuma yaho abimukira 23 bafiriye, acasaba amatohoza kuri ubwo bwicanyi. Abimukira hafi ibihumbi 2 barinjiye ku nguvu ku rubibe ruri hagati y'intara ya Nador ya Maroc hamwe na Melilla muri Espagne ku munsi wa gatanu. Abategetsi ba Maroc bavuze ko abimukira hafi 23 bafuye, abapolisi 140 barakomereka muri izo ntureka. Komiseri w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yasabye ko hakorwa amatohoza yihuta kuri ubwo bwicanyi, yibutsa ibihugu byose kubahiriza amategeko yose agenga abimukira hamwe no kubahiriza umutekano hamwe n'agateka ka zina muntu. Ambasaderi wa Kenya muri ONU Martin Kimani yavuze ko akanama ka ONU kajejwe umutekano gakorana mu mwiherero kugira kaganire ku bwicanyi bukorerwa bimukira muri iyo ntara ya Melilla ya Espagne. Amakuru ku ntambara y'Uburusiya muri Ukraine yasavye inama yihuta y'akanama ka ONU kajejwe umutekano ku isi inyuma y'ibitero vy'Uburusiya vyishe abasivile muri Ukraine. ONU yavuze ko iyi nama itegekanijwe kuba kuri uyu munsi wa kabiri. Umuvugizi w'intumwa za Albania ariyo irongoye ako kanama muri iki gihe yavuze ko misile yatewe n'igisirikare c'Uburusiya ejo ku munsi wa mbere ku kibanza kirimwo amamangazini menshi mu gisagara ca Kremenchuk, arico iyi nama ya ONU iza kwigako. Yaravuze kandi ko igitero cakozwe ku kigorofa ibamwo abantu ku mugwa mukuru Kiev ku munsi w'Imana kiza kuganirwako muri iyi nama naco nyene. Abantu 13 nibo bemejwe ko bishwe n'ico gitero co mu gisagara ca Kremenchuk. Abategetsi ba Ukraine bagirije Uburusiya gutera abasivile inyuma y'ivyo bitero bibiri bwakoze mu buseruko bw'igihugu ejo ku munsi wa mbere
byahitanye abasivile 12. Uburusiya bwateye Ukraine mu kwezi kwa kabiri bwarahakanye ko bwakoze igitero ku munsi w'Imana ku nyubakwa zibamwo abanyagihugu ku mugwa mukuru Kiev. Bwavuze ahubwo ko bwateye ububiko bw'ibigwanisho. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika kandi ni muri Afghanistani. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryasabye ejo ku munsi wa mbere imiliyoni 110.3 z'amadolari yo gufasha abanyesudani barenga ibihumbi 360 bahuye n'ivyago inyuma ya nyamugigima yabaye mu ndwi iheze. Abantu hafi igihumbi barimwo abana 150 nibo bahasize ubuzima. ONU ivuga ko ikeneye aya mafaranga mu mezi 3 ari imbere kugira abantu barokotse iyo nyamugigima bakingigwe ntibashobore kwicwa no kuba babura imfashanyo. Azofasha gusanura amazu yasambutse hamwe no gufasha imiryango yasinzikajwe n'iyo nyamugigima. Amashirahamwe y'abagira neza hamwe n'abategetsi b'abatalibani bavuze ko iyo nyamugigima yasambuye amazu aharugwa mu majana mu ntara za Paktika hamwe na Koste. Ibihugu bitari bike byo muri ako karere birimwo Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe, Irani, Katare, Pakistani, Ubuhindi hamwe n'Ubushinwa biramaze gutangura kurungika imfashanyo muri ico gihugu ca Afghanistan. Aloys Bigirimana urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi ry'Amerika. Tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Inama ya Commonwealth yasojwe mu Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize yagarutse cyane ku ndangagaciro zizatuma intego abakuru b'ibihugu biyemeje bazigeraho. Abo bayobozi basa n'abatarazumvikanaho. Umwe mu banyapolitiki arabagira inama. Nawe rero umukuru w'igihugu nakurikize indangagaciro za Commonwealth y'uko igihugu cye cyinjiye mu muryango wa Commonwealth kikiyemeza gukurikiza izo ndangagaciro. Uyu ni umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda, Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri. Ikibazo cy'isukari mu Burundi kiracyakomereye abaturage. Abakongomani bakoresha umupaka Gatumba bagiye mu Burundi barishimira ko leta y'u Burundi yagabanyije amafaranga yo kwipimisha COVID-19. Ikibazo cy'isukari mu Burundi kiracyakomeye. Abaturage bafite amikoro make nibo bumva cyane iki kibazo. Abantu benshi barinuba bakibaza niba uruganda rw'isukari rwaba rugikora. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye. Ubu twarafunze nta mwana k'icyayi nta kuza k'icyayi byaraturiye twaba cyo dukora. Isukari twironka bitugoye rwose. Iyo ni imyidogo ya bamwe mu banyagihugu bo mu Burundi badatahura na gato y'isukari ja. Bagira bati twagirana ikibazo cy'iminsi mike none bitera biyangara. Ico kibazo rero cibura ry'isukari gifata cyane cyane abanyagihugu ba mikoro make kandi ni kibazo kirangwa mu gihugu cose. Bagenzi bacu baravuganye n'abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu ntara ya Rutana mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu bavuga ko bayihebye kuko kuyirondera ari nko kurondera umuzi w'ibuye. Ubu twarafunze nta mwana k'icyayi nta kuza k'icyayi byaraturiye twaba cyo dukora. Isukari twironka bitugoye rwose ko nkatwe ducuruza kantine ngaha mwirisi kugira abashumugabo wanje yironka nko ku mabutike bamucira 600 tugacuruza uko nyene. Dusumuke karuga. Mu ntara ya Cibitoke naho mu burengero bw'igihugu bafashe ingingo yo gusekura imisigati amazi yayo bakayashira mu buyi kugira abana baronke ico bihereza. Kandi ntiboneka kweri ubu benshi twiyeranja dushishije ku misigati iyo dushobora guhura tukashira miseko tukakanya tukaronka kuno tumwe icyayi. Umva tubuze nta kuno twiyeranje niko twoca tugenda tugafata ijya miseke tukayihura mu misekuru amaduka kanya tugaturashira mu buyi cyangwa mu cyayi burazemo.
naho biruko hari uturere tumwe tumwe abajejwe intwaro bahagararira igikorwa co kuyitanga ariko ikamara umwanya urume rumara abanyagihugu bakabona ko ari umuruho kuko hambavu yo kuyibura abayironse baca bikeka mukiza bakayigurisha inshuro zibiri canke zitatu ku mafaranga bayironse ko bagasaba ababijejwe gucungera ibiciro no kuri iyo nkeyi iba yabonetse. Iyo ibintu biguma biduga natwe tutabona aho uburyo buriko burava biratababaza cane. Rero bimaze kuba vyogabanuka kuba leta bagasubiza ku giciro leta iba yaratanze biratunezera cane. Umwenegihugu muto muto yahora acinyizwa ku biciro agasanga yifitiye udufaranga duke yagiye gusuma agasanga ibiciro vyaduze bikamugora gusuma, aroroherwa mu gihe leta yafasha abo bantu ikabashengeza canke ikabaca amande bagasubiza ibiciro uko vyahora umwenegihugu akagura yorohewe. Kubera imyidogo ibandanye iba myinshi mu gihugu, bagenzi bacu baciye bishikira ku cicaro c'iryo hinguriro rihingura isukari Sosumo riri mu ntara kama ya Kumoso muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana kugira ngo birabire neza ibihakorerwa. Barashikiriye umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro General de Brigade Aloyize Ndayikengurukiye kugira bavugane ibijanye n'ikibazo kiri muri iyo shirahamwe. Aremera ko hari ikibazo c'ikena ry'isukari gihari mu gihugu ariko akabibona mu mico ibiri. Ubwa mbere nuko ishirahamwe ari rya kera rikeneye gusanurwa kugira umwimbo wiyongere. Nivyo abanyagihugu baridoga ko agasukari mu Indonesia katakiboneka kandi bashaka biraboneka mugabo kumbure zisiguritse. Imvo rero zina nyinshi cyane. Ubwa mbere hariho ihinguriro rishaje, ihinguriro dufise ni ryo guhera mu 1988 bakora imaze imyaka 34 ihingura igikaju rumba rirashaje. Nibi bikaje dukoresha navyo birashaje. Abakeneye isukari nabo kuva mu 88 gushika turi mu 2022 barigwije hafi inshuro zitatu bako abakenera isukari bigwije na gatatu. Ubwira kabiri General de Brigade Aloyize Ndayikengurukiye amenyesha ko abatumye n'ibyahuha bihuhuka ari amashirahamwe akora imitobe yagwiriye kandi yose akaba akoresha isukari. Amahinguriro arakoresha isukari mu guhingura ibintu bitwita amayinite de production yariyongereye. Ubu turageza ahantu umwimbu turonka udashobora gukwira bene gihugu bene ayo mahinguriro akoresha isukari. Ivyo rero bikaba atari iby'imbeshere kuko bagenzi bacu bavyiboneye. Barishikiye mu kigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibindi bidandazwa mu Burundi. Basanze imitobe ikoresha isukari yiyongereye ku rugero rudasanzwe uko umwaka utashe mu Burundi. Mu mwaka wa 2019 ushiri wa 2020 hemerewe kuja ku isoko ubwoko bw'imitobe bushika 20. Mu mwaka wa 2020 ushiri wa 2021 ico giharuro caraduze kugera kuri 54. Ico giharuro gishobora kubandanya kiduga gushika kuri 60 mu mpera z'umwaka wa 2022 nkuko bivugwa n'ikigo BBN. Uko umwaka utashe rero umwimbu w'isukari mu ihinguriro Sosumo ubandanya ugabanuka. Ihinguriro Sosumo ryemeza ko mu mwaka wa 2016 umwimbu wavuye ku matoni y'isukari 23,656 uja ku 18,574 mu mwaka wa 2019. Muri uno mwaka umwimbu urenga gato amatoni 15,000 dushingiye nanone ku bitigiri bya Sosumo. Inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma b'ibihugu 54 bihuriye mu muryango wa Commonwealth yarangiye mu mpera z'icyumweru. Mu kiganiro bamwe mu baperezida barimo n'uw'u Rwanda Paul Kagame bahaye itangazamakuru bagarutse ku ndangagaciro ngenderwaho z'uwo muryango. Perezida Kagame yasubije ikibazo cy'indangagaciro y'uburenganzira bwa muntu yarabajijwe n'umunyamakuru wa BBC i Kigali. Mu ijwi rya mugenzi wacu Eric Bagirubusa muraza kumva igisubizo cya Perezida Kagame kiri mu rurimi rw'icyongereza. Who defines the values or who doesn't actually have values? Ninde ugena indangagaciro? Ubundi se ubusanzwe ninde utagira indangagaciro? Iyo abantu bavuze indangagaciro rimwe na rimwe hari igice kimwe cy'isi biyumvisha ko ari bo bonyine bagira indangagaciro n'ubuhangange mu kugena izo ndangagaciro. Rero abandi dusigaye nta ndangagaciro tugira z'ubutabera ku buryo tugomba gukomeza kwigira kuri bariya basobanura indangagaciro. Bariya
bo mu majyaruguru bahora biyumvisha ko ariyo zikomoka, bo batekereza ko aribo ba mbere mu ndangagaciro abandi tugomba gukurikira. Ibyo ni ukwibeshya gukomeye, si ukuri. Natwe dufite indangagaciro, twebwe hano mu Rwanda, muri Afurika turazifite, nta kibazo kuri zo. Ndashaka kubizeza ko nta n'umwe muri BBC cyangwa ahandi hantu wagombye kutumenyera indangagaciro kurusha uko tuzizi hano mu Rwanda, keretse niba mushaka gusubiramo amakosa y'abashaka kutugenera indangagaciro zacu. Tukivuga kuri iyi nama n'igisubizo Perezida Kagame yahaye uwo munyamakuru, umwe mu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri, yanenze uko iki kiganiro cyagenze, avuga ko u Rwanda rutubahiriza indangagaciro z'uyu muryango abicishije mu itangazo rigenewe abanyamakuru. Yavuganye na mugenzi wacu Tim Ishimwe, atangira amubwira ko inama ya Commonwealth kubera mu Rwanda ari nko kwigiza nkana. Muri PS Imberakuri dusanga iyo nama cyangwa se bya bihugu by'icyo bita Commonwealth ari ibihugu byita ko ibihugu bifite demokarasi, ko twabonye ko ari ibihugu bifite ikintu twakwita nka hipokirizi mu Kinyarwanda, nibyo bita kwigiza nkana cyangwa se kwigiranya myinshi. Wanditse itangazo rigenewe abanyamakuru uvuga ko u Rwanda ruhungabanya uburenganzira bw'ubwisanzure mu itangazamakuru buri mu ndangagaciro za Commonwealth. Ahangaha washaka kuvuga iki? Icyo bashaka kuvuga, dufite ibimenyetso simusiga bigaragaza neza ko u Rwanda ruhonyanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abanyamakuru dufite benshi bafungiwe muri gereza z'u Rwanda. Si abanyamakuru gusa bafunze, dufite abanyamakuru benshi mu Rwanda bahunze igihugu kubera gutinya guhohoterwa, bagira gusa umwuga wabo, bagira gusa ko ari abanyamakuru bigenga banze gukorera mu kwaha kw'ishyaka rya FPR riri mu Rwanda. Zimwe mu ndangagaciro za Commonwealth harimo ubwo bwisanzure uvuga, harimo uburenganzira bw'ikiremwamuntu, harimo demokarasi. Niba u Rwanda ari rwo rwakiriye iyi nama, urashaka kuvuga ko abemeye ko ibera mu Rwanda barebye nabi cyangwa barebye hafi? Aha, ngira ngo ibyo nanone birashimangira itangazo iherutse gukora. Ikigaragara ni uko aba bantu cyane cyane ibihugu bya rutura biyobowe n'igihugu cy'Ubwongereza, cyane cyane ko birazi ko Commonwealth abayiyoboye ni Abongereza, ni leta y'Ubwongereza. Abangaba iyo bageze ku Rwanda bigaragara ko bagerageza bararama ntibashake kubona ibibazo u Rwanda rutera ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Mu kiganiro cy'abanyamakuru cyabaye iyi nama ya CHOGM irangira, Perezida Kagame yumvikanishije ko umuntu n'ubundi asanzwe afite indangagaciro, nta muntu wakwiye kuba amugenera kugira indangagaciro. Ahangaha ntabwo wemeranywa nawe? Ahangaha rwose ntabwo twemeranywa nawe, kandi kuvuga gutyo ni ukwiyangiza ukuri, kubera ko Commonwealth ifite indangagaciro zizwi. Nta mpamvu rero yo kuvuga ngo hari umuntu ugomba kubagenera indangagaciro. Oya, icyo dusaba leta y'u Rwanda, dusaba Perezida Kagame ni ukubahiriza indangagaciro za Commonwealth, nta zindi ndangagaciro zindi tumusaba. Ariko ibyo ngibyo uvuga nibyo ndi kukubwira, kuko we avuga ko umuntu asanzwe n'ubundi afite indangagaciro zimuranga. Nabyumvise, rega n'ubundi ntawe ugenera u Rwanda cyangwa se ugenera umukuru w'igihugu indangagaciro. Niwe wagiye muri Commonwealth abizi neza abishaka. Bivuga ngo rero aho imfura zasezeraniye naho zihurira. Nawe rero umukuru w'igihugu nk'imfura nakurikize indangagaciro za Commonwealth, nk'uko igihugu cye cyinjiye mu muryango wa Commonwealth kikiyemeza gukurikiza izo ndangagaciro. Ntaganda, ukunze kumvikana gusa unenga, niki mu Rwanda cyagezweho wowe nka Ntaganda uvuga uti ibi byagezweho, nubwo bwose utavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ukavuga uti byagezweho ku kigero gishimishije? Nanjye iyo mbibonye hari intambwe mbona yaratewe. Urakoze cyane, si wowe uvuze gusa, hari n'abandi babivuga, ariko igihe aho mpagaze nk'umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda, igihe ntabwo nshinzwe kuvuga ibintu by'u Rwanda. Igihe rero
icyo ngomba kuvuga ni ikitagenda neza tubangamire abanyarwanda. Ijewe nka Ntaganda Bernard, ibyo wakora byose imbere yanjye ni ubusa gusa. Abaturage b'abakongomani bakoresha umupaka wa Gatumba bagiye mu Burundi barishimira ko leta y'u Burundi yagabanyije amafaranga yo kwipimisha COVID-19 yavuye ku madolari 15 akajya kuri 5. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Bamwe mu baturage b'abakongomani batuye muri Uvira barimo barangurira ibicuruzwa mu Burundi, abandi bivuriza muri icyo gihugu, bavuga yuko uyu munsi bagiye mu Burundi bageze ku mupaka wa Gatumba basanga amafaranga y'igipimo cya COVID-19 yagabanutse. David Mutebutsi ni umucuruzi w'amata muri Uvira, avuga yuko uku kugabanuka k'amafaranga y'igipimo cya COVID-19 ari inkuru nziza kuri bo kuko batajaga kurangura ibintu mu Burundi. Byatunejeje cyane kuba bagabanyije igiciro cy'amafaranga ya COVID, yari ari kuri $15, none ubu nyine bageze kuri $5, kandi akarusho nuko bavuze ngo nutanga $5 uzo garantie yazo zirangira après 2 semaines. Ibyo ni ibintu byatunejeje nk'abacuruzi, byari bisigaye bitugora cyane, rimwe na rimwe twatuma abantu kugira ngo batuzanire ibicuruzwa ugasanga bigiye bigora kubera uramure ya transport, ugasanga n'inyungu uja gukuramwe n'inkeya. Undi mu bandi baturage ba Uvira, Ndisanze Alexis, avuga yuko yari amaze umwaka wose atambuka i Burundi kubera igiciro gikanganye cyo kwipimisha COVID-19. Urabona nari maze igihe cy'umwaka wose ntagera Bujumbura kubera COVID, nari amakondisiyo yayo bagenda bashiramo hariya. Kuba bagabanyije, urumva mfite uburenganzira bwo kugenda buri mwanya, kandi ndatekereza ko vuba aha nzaza ngenda Bujumbura nkirirwayo, byo nkene nkabigurirayo kuko niho duhahira, niho dukura ibintu byose, aho twivuriza. Kandi urabona kuko abantu benshi bari bafite icyo kibazo, ariko cyakemutse kuko ibintu byinshi by'ibanze bibonekera muri kapitale y'Ubujumbura. Aya mafaranga ya COVID-19 agabanutse mu gihe imwe muri societe civile muri Uvira iyobowe na Andre Biadunia yari yasabye abaturage ko guhera kuri uyu wa mbere bahagarika kujya mu Burundi kugeza leta y'u Burundi igabanuye amafaranga yo kwipimisha COVID. Yagize ati, ndahamya yuko bagabanyije amafaranga aja ku madolari 5 y'Amerika mu gihe cy'iminsi 14. Dutegereje gusa yuko duhabwa inyandiko yanditse ihamya yuko ayo mafaranga yagabanutse, ariko ku mupaka abantu bari kwishura $5 kugira ngo bajye i Burundi. Ndahamya yuko bayagabanyije. Twagerageje kuvugisha abashinzwe ubuzima ku mupaka wa Gatumba, ntibyadukundira, ariko abaturage b'abakongomani bambutse uyu munsi bahamya yuko bagiye kwishura $5 muri Bankobu mu gihe bari basanzwe bishura $15 muri iyo banki uko binjiye mu Burundi. Ku mupaka wa Bukavu na Goma, Kongo ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, abaturage b'abakongomani bishura $5 z'igipimo cya COVID-19 mu gihe cy'iminsi 14. Aya mafaranga kandi agabanyijwe nyuma y'igihe kirekire abayobozi batandukanye bo muri Kongo barimo guverineri basabye leta y'u Burundi ko yagabanya amafaranga y'igipimo cya COVID. Ni ingingo kandi ifashwe nyuma y'uruzinduko perezida wa Kongo yakoreye mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi kwa 5 gushize.